Nabwira subscribe. Nabwira subscribe. Sorry. Nabwira subscribe. Subscribe. Iki subscribe. 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 Yego. Nabwira subscribe. Nobwira abafanzi ba Bujahi TV yuko ugenda kugira subscribe kuri kudutwenzi twavuze amakosa bagire uyu yago madam wemirwa ngo asubire. Bonsoir mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Bujahi TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cyama kibazana bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka twanze dukengurikira Imana ya muri kumwe natwe every day dukengurira kandi namwe bwe bakunzi ba Bujahi TV. Mudasiba ko dukurikirana imisi yose nkuko mubibona ndi hagati y'abigeme babiri canke hagati y'abamama babiri bivana ni giti bariko hama ndashobora guhera ku bubamfu ku buryo mpere ku wo ku buryo bite. Sawa. Biraza neza? Ndashima. Uratundega? Yes. Akazina? Nitwa Blina. Blina umuririmbyi kazi akaba n'umuntu akina amareresi why? Ego. Birabaho? Birabaho. Ndashafise byinshi ndamubaza. Hama ku buryo bw'iwanje bite? Ni sawa. Biraza neza? Yego cyane. Akazina? Nitwa Pamela. Blina Pamela. Mhere kubaza Pamela canke Blina? Blina reka mere kuri Pamela. Pamela bite kandi? Ni sawa. Biraza neza? Yego cyane. Nadutumiye muri lancement officiel ya novuga ya video y'ireresi sivyo vyagenze gute turabona umenga abantu nibake nigiki cyo bacabaye Jambo natari bake mbona bakwiye. Seriously Yego. kumbure arashaka kuba yibaza ibibazo byinshi bati kubera ikintu bandamajije kibazo kubera iki en fait kuri programme baravuze ko tuza kuza 17h ariko bikaba byageze 19h bitaratangura kubera iki Urazi mu bisanzwe nk'igikoresho tugomba dukoresha hajya mu bisanzwe kibona mu ijoro nko mu ma 18h cyangwa 19h gutyo kumbure ni kibazo mpereye ko ariko ntamubaza na byinshi nkeneye kumubaza ndashaka kwibaza Blina nihe numbere mwafashe kugira ngo mugire lancement officiel mukayigirira Inumbero twafashe kugira lancement iberino iki mwisunze kugira muzane kino kibanza mukigirira bito mufate kino kibanza okay bo twovuga yuko bwa mbere na mbere mwene iki kibanza n'umufanzi wacu n'umufanzi w'iyi filme twakoze no yabidusavye tubigirire nga en plus harimo na publicité y'ibintu vyiwe ni mpamvu twaje hano kuko benshi hari abantu batazi Cape Town Beach ahiri baca gusa kwibarabara ntibamenye ibikorerwa hano me bungira babibonye hari akabare hariyo ibintu byinshi amabalansoire y'abana biri mu bituma ndabaza kino kibazo ati kubera iki babishize hano ni gituma kubera natwebwe mukuza hano byari byatugoye hanyuma Blina mu vyerekeye ukwinjiza amafaranga mora ko mwungutse cyane ko mwahonze nukuri novuga yuko dutungutse gusa twabishimye kuko ni ibintu byari by'amateka kandi bavuga ati mu Kirundi ciza ngo natwe bake beza ibike vyiza pito bike vyiza bisumbwana byinshi bike vyiza bisumba byinshi bibi Ego bo nta bantu benshi bari kandi nta bantu bake bari bahari twumva abo twashaka nabanyene ego novuga ni filme novuga yuko mwari mufise target mwari mwiteze iki mwamaze iyo filme mukuyikora muyikora kuvuga tuyikore iyo filme basi kugira ngo muyikine nigiki mwisunze twisunze nyene bo ni nka message twashatse guha abantu Yego ni message kuko ni ibintu hari ibintu byinshi by'inyigisho byigisha abana byigisha aba papa ba mama memwe kukorekana yuko abantu bajejwe umutekano mu gihugu bakwiye yani kusapotiwa bakwiye Nukunda gaswahili cyane yes ikorera kuvuga byose ndabivangatiranya yego bihajyanye nka Blina kumbure ayoba ari muri yo reresi niye message kumbure canke niziye impanuro zizofasha novuga ugwaruka canke abavyeyi mbo nko mugwaruka impanuro zirimwo novuga yuko harimwo kuba mu giswahili basi kuya kunusanga abana basi kuya kuntu usanga baje bakwibarabara mfite abana batayijoro abana badakurikiza impanuro z'abavyeyi ugasanga nk'umwana wa 5 ari mwibarabara 3 z'ijoro 4 z'ijoro ibintu nk'ivyo kuvyerekeye abavyeyi naho novuga yuko bo
simarira uburyohe bwose ego oya kumbure nk'umuntu yoba ashaka kwigura cyangwa ngomba kwikurikirana iyo bigenza gute kumbure maze kumvira nk'impanuro kumbure Pamela yo nawe yodufasha akatubwira n'impanuro nkeyi kumbure birashobora gutuma umuntu aguriye filme ego reka nishire kuri icyo kibazo mbajije ko umuntu ashaka kuyigura iyo filme ayo isanga ego kuyisanga ni kimwe ariko nk'impanuro nka zibiri kumbure zirimwe kumbure umuntu yo kuyisunga ari impanuro nyinshi gose nka zibiri nini ya Pamela yo yarabonyemwe canke kuba yarakinyemwe impanuro nini oya reka tureke musanze reka filme niyaja habona nkuko mubibona muzoraba byose murabe impanuro zirimwo vraiment kandi namwe muzoshima gose je novuga yuko abadandaza kumbure mwijuru bazo bafise urubanza rukomeye base kutubwira kumbere banse ko bava babura abakiri ariko ntacu kumbere nitwagura filme bazobona impanuro zirimwe ariko nico babatumirira bese ko bose ko wigura filme sivyo ego bo twovuga yuko iracyazunguruka ntiduhereje hano gusa kuri Cape Town Beach zizogenda no mu makartier abo mu Buyenzi mu Kinama mu Kamenge mu Kibenga tuzogerageza kwizungurusha kugira lancement hano henshi kugira n'abatashoboye gushika hano bari mu makartier bazoyibona bazoryoherwa so naho batoyibona mu makartier YouTube so ndi bazobibona ndafise ikibazo cyanyuma kumbere icyanyuma cyange cya avant dernier novuga yuko ICD izogugwa amahera menshi bivanye n'abantu canke ICD irafise prix officiel aho rero nta comment nimwe mfise kuri ivyo guys ndafise ikindi kibazo novuga cyanyuma bari batwemereye ko Natasha azoba kuba muri kino kibanza ariko jusqu'à ménage nuko novuga turashaka kuvugisha ukuri kuko ari nabandi bazobivuga aha gushika ko no bazaha Natasha narashika kubera iki mbo urazi yuko Natasha yari muri voyage ico kintu rakizi kandi akaba yashitse mu kanya ararusha kuvuga yaturungikiye message en plus izawadi yayiturungikiye nukuri nta mwidogo nato atabonetse hano mugahari abantu bashitse yarungitse nk'umu manager we yashitse hano ngira mwamubonye hari abafanzi bibe bashitse hano nukuri niryo niteka kuri Natasha en plus si vyabo sisabaririmbyi kazi bose bashoye kutugira nk'ivyo Natasha yatugiriye oya nukuri rero nimba atashitse hano ararushe nawe uravyumva ararushe yashitse no munsi vraiment ararushe Nkuko twaba tubaza turafise ibibazo byinshi twobaza twarafise ikibazo nyene nkwe muri binyene byambwiye bya Natasha mbega mu vyo Natasha yabahaye yo bari amafaranga canke yo bari CD yaguze canke cyo bari giki yabaye yo bari imodoka yabahaye Pamela Ubisanzwe Pamela kugira isoni muri filme nta soni wari ufise nta soni ifise mu bisanzwe igenda bimenyere kamera ndabimenyere Okay voilà tubwire rero ndabimenyere si bwa mbere kuri jewe gift yatuzaniye singomba ngo tuce twivuga ubwo nyene sibyo oya nacari karambira vraiment shaka niki kunyuma nimba bishoboka ko muzoyibona kandi vuba sibyo nimba bishoboka ko tuzoyibona reka mbaze uyu nyene kumbure yarakora mugira akajisho na mwabibonye tubwire ni gift imeze guti na mafaranga $1000 vraiment urazi kwanza bwa mbere na ni la boss on sait bien ni la boss turabizi kwa ni la boss hawezi kuangusha mtu kandi arinze atanga gift iboneka ni modoka yabaguriye ni la boss novuga yuko atari imodoka ariko kubintu yatugiriye vraiment ni ibintu vyiteka uko biri kose ni secret yacu simbaka mwese mu bimenye ndazi yari kuba ari ngaha yari kuvyerekana kuko unajua kani mtu mwenye anaonesha kila mtu live ya ni secret yacu rero yabi imodoka yabi moto yabi kinga ni secret yacu gusa twashimye uko biri kose twashimye kandi arakoze imana muheza gira kabisa kumbere dusa nabasozera ikiganiro cyacu kumbere batubwire rero ko turabona yuko ivy'amafilme nga mu Burundi bibona gute nukuri mu Burundi nuko abantu bakina amafilme ari abanebwe nayo ubundi ibintu by'amafilme birari habirimwo hari abantu bitunze abantu bafite abagore bafite abagabo ya novuga yuko tubishizemo umwete urukundo kusapotiana nukuri tuzoshika kure urukundo kusapotiana tuzoshika kure mbe hajya ivya filme mu Burundi bibona gute ndabibona neza cyane kuko je ni kubwanje jewe ndabona ko bifite inyungu nakamaro kenshi kanini gose bihajyanye uraronka amahera muri filme ego Sizi ko mwabonye Pamela novuga ari ku buryo bwiwanje ndamwegereje Mike aca yiruka Pamela atinya Mike ntinya canke ni isura yanje iri bizarre ndabona numenga kubera bwije nuze kurankuta mu maso niyo mpamvu
kabisa dusozera rero ikiganiro cyacu kumbure babatumirire mwese rero kugura izo CD mu Burundi zirahari noje kuri lancement officiel yabo kumbure arasha kwigurira hano nyene canke uzoyisenge ku ama studio azwi naya Studio azwi ni menshi cyane nga mu Burundi ndibazana aho ubawe nimba ari mu Kanyosha nimba ari mu Butere hariho studio uba wize Kanyosha irahari izwi aho nyine uzoyisanga tuzobibamenyesha twamara kushira kuri YouTube muzobimenya ndaziwe nk'umumenyesha makuru ibintu byose bishoro biba mu Burundi tugeza kubimenya yanu muziki gute umuziki noheba ni game yiwanje freestyle gato ndashaka tugende kubavyeyi bacu jewe nawe ndashaka tugende mu nshuti zacu jewe nawe yes sure hey naronse guys tuzosubira inshallah imana bikunze yari will on the mic band camera ni wawe wa murasamani nyene muramuzi ni Scott hama babwira subscribe babwira subscribe subscribe sorry babwira subscribe iki subscribe yego babwira subscribe nobwira abafanzi ba Buja Hit TV yuko wogenda kugira subscribe kuri kudutwenzi twavuze abakozi uyu yagomanda mwe mikongo asubire ugomba kavuge neza subscribe abaki abafanzi bacu bagira iki montie no comment byo nabyo tubyihoze akumbure yagomba gusubiramo neza bagira iki bafanzi ba no comment tubyihoze arabiye byari yasabye Max bisubiremwo on the mic will be on the camera Scott nabasubiremwo niwe kugira subscribe tuzosubira inshallah imana bikunze ciao